ubu akaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Tugize ku isaha 12:25 n'umwanya w'amakuru mu Kirundi. Bagenzi ba Radio Nderagakura ndabaramukije kaze muri ano makuru yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 30 mukakaro umwaka w'2023 mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Nadia Shimirimana nanje ngenda bashikirize ano makuru ni Didone Gwabariro. Tohere ku ngingo nkuru ziyagize umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca ari kumwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura baragendeye kuri uyu wa gatandatu ishure Esta riri ahahoze hitwa Atene Primaire ni muri Rohero muri commune Mukaza muri gisagara ca Bujumbura bakaba bari bagiye gutanguza ibikorwa byo kuzitira iyo shuri. Umushikirizamanza kizigenza wa Republika y'u Burundi Renari Manirakiza asaba abakorera mu gisata c'ubutungane kwisunga amategeko mu gutunganiriza ababituye. Abayobozi b'amashuri y'abigenga basabwa n'ubushikanganje bw'indero n'ubushakashatsi gutunganya neza amashuri yabo mu ntumbero yo gutsimbataza akanovera k'indero. Izo nizo ngingo nkuru zigize no makuru mu kanya isase nido zaya n'ayandi. Kaze kandi narimpejeje kubirashikiriza umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca ari kumwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura baragendeye kuri uyu wa gatandatu ishure ry'imyuga Esta aho bari bagiye gutanguza igikorwa cyo kubaka uruzitiro rw'iryo shure nk'uko bimenyeshwa na Isayi Mbonihankuye umuyobozi w'iryo shure ngo iryo shure ryarahuye n'ingorane nyinshi kuva mu 1939 ricitwa Atene Primaire kuko hari abagiye barivogera baritwara amatongo aho batwaye hafi uburinganire bungana na hegitari 2.5. Iryo shure ryari rifise. Uyu muyobozi agashimira bafashije bose kugira ngo iryo tongo rigaruke mu minwe ya leta. Nayo mushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca yasavye ko mu kiringo kitarenga indwi imwe abakiri muri ayo matongo boba bayavuyemwo. Ikigo kijejwe inyubako ubuha naco kikaba cabafashije mu gushinga uburimbi bwose bukenewe. Umushikirizamanza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza asaba abakorera mu gisata c'ubutungane gukora bisunga amategeko atakarenganyo mu gutunganiriza ababitura. Asigura ko umwanya abenegihugu bafata bava ruguru baja i Bujumbura kurondera ivyo boronkeye mu makomine n'intara bituma batakaza umwanya bokoresheje mu bikorwa vy'iterambere. Yabivuze kuri uyu wa gatandatu inyuma y'ibikorwa rusangi vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hariko hubakwa inzu y'inama yegukira igipolisi muri iyo ntara. N'inkuru ya mugenzi wacu Elia Irumva. Ivyo bikorwa rusangi vyari bijanye no kuvanga isima n'umusenyi ryo gusasa muri iyo nyubakwa y'inama n'imanza zitandukanye. Ibikorwa vyitabwe n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza asanzwe ari n'imvukira yo mu ntara ya Muramvya n'abarongoye igipolisi mu ntara zitandukanye. Inyuma y'ivyo bikorwa rusangi buramatari w'intara ya Muramvya Diomede Nzambimana yamenyesheje ko intara irangwa amahoro n'umutekano. Yakengurukiye abo bose baje kwifatanya n'indongozi z'intara mu bikorwa rusangi. Nayo waserukiye abarongoye igipolisi mu ntara zitandukanye baje kwifatanya mu bikorwa byo kubaka iyo nyubako
nyubakwa yakeje urongoye igipolisi mu ntara ya Muramvya we yiyumviriye ico gikorwa yaciye amushikiriza intererano yatanzwe n'abarongoye igipolisi ku rwego rw'intara mu ntumbero yo gushigikira ivyo bikorwa. Iyo ntererano nayo ikaba ari imifuko 50 y'isima. Urongoye igipolisi mu ntara ya Muramvya Mukoko Edouard yashimiye abo bose bamaze guterera kugira ubwubako rugere ku ntambwe ishimishije. Ati ubwizigirwa buri mu vyatumye ibikorwa bitera bije imbere. Mu ijambo nyamukuru umushikiriza manza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza yakeje ujejwe igipolisi imuramvya ku bwizigirwa bwiwe acasaba n'abandi kumwigira ko akarorero. Yaciye asaba abajejwe ubutungane mu makomine n'intara gukora bisunze amategeko atakarenganyo kuko abene gihugu bava ruguru baje Bujumbura kurondera ivyo boronkeye mu nzego ziri mu makomine canke intara bituma batakaza umwanya wo gukora ibikorwa vy'iterambere. Mu butungane ndasaba ko baba abizigirwa niko bazo ariko baragaragaza nabo itafari ryabo mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Imanza zibereye bisunga amategeko bazica uko ziri atankunzi atakubonera umworo umukene umupfakazi impfuvyi uko amategeko bivuga abariko babikora ntihagire urenganywa. Ndiko nditegereza nkaraba mu butungane aho merereye aho ngenda ndaca ndabona imirongo myinshi y'abantu babatonze i Bujumbura baje kwitura mukiza manza kizigenza wa Republika canke kwitura mukuru wa sentene Ntahinyuzwa bukabirirako. Urumva yuko atonze hajya ayo masaha yose uwo munsi yose ryaterambere hariya aye ibari hagazi. Mwomenya ko hambavu izo ndongozi zitandukanye n'abene gihugu bari bitavye ivyo bikorwa rusangi. Imuramvya eri irumva radio Nderagakura. Abayobozi amashuri y'abigenga basabwa n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi gutunganya neza amashuri yabo mu ntumbero yo gutsimbataza akanovera k'indero. Umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa mu mugwi w'igihugu w'amaho ujejwe inyigisho za shure shingiro nyuma ya shure shingiro Sejenderimana akamenyesha ko amashure adakurikiza akangamutima k'indero y'akanovera aca yugagwa. Asaba kandi ko abakoresha bo kuri ayo mashure bo kwirinda amatati n'abakozi babo. Haracameze nk'abiri hariho nk'amashuri ngaha muri meri yashika nk'indwi twasabye umushikiranganje ko ayugara. Amashuri amwe yabananje yugara ayandi babasaba yuko bo kwisuganya kugira ngo uyu mwaka w'ishuri babisuganije. Muri ayo mashuri rero mwumva twababariye arenga 100 yasabye no muri ayo mashuri twasanze amwe yarasabye kugira ngo yitunganye neza. Tusaba ayo mashuri yabunganira leta ubwa mbere ho gushira imbere ineza y'igihugu nkuko bagisaba baravuga yuko amasosiyasiyo yabo adafise intumbero y'urudandaza. Tubasabye yuko nayo mashuri batagira urudandaza bunganira leta mu gushira imbere ibibaho byose kugira ngo akanovera akindero gatere kaje imbere. Muri ivyo navyo dusaba yuko botunganya amashuri yabo neza mu nyubako zimeze neza bakaba bafise abigisha babinonosoye bafitiye uburenganzira bwo kwigisha hanyuma kandi bakagerageza ntihabe intureka hagati yabo nk'abakoresha hamwe n'abigisha. Tubasaba kandi ko ibikoresho mfasha nyigisho byo kwama hara muri ayo mashure kugira ngo akanovera k'indero kandi gaterekeje imbere. Ibitigiriye zina vy'abakozi ba leta ni kimwe mu bifasha abajeje gufuta ingingo gutekaniriza kazoza abakozi no gutunganya ibisata bitandukanye byo mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Ivyo bivugwa n'umukuru w'umugwi w'ubuhinga ujeje gutunganya rusansuma rw'abakozi ba leta mu gihe uwo mugwi watanguye ikosora gitunenge twibonekeje muri ico gikorwa. Xavier Ngendakumana agasaba abakoze bose rusansuma rw'abakozi mu ntara no mu makomine gukosora utwo tunenge n'ubwitonzi ku neza y'abakozi bari ku kivi. Iyo abatwara igihugu bazi neza nyezina abakozi ukuri mu migwi itandukanye barimwo dufate abakenyezi abagabo abasore abariko barakura birabafasha
kumenya kubapangira kazoza ari pansiyo yabo abimirije kuko nk'igikorwa gica giha neza ubushikiranganje bujejwe abakozi n'abakoresha nyene bati ibihumbi bizogenda muri pansiyo mu myaka 2, 3, 4 bivuga yuko mu kubasubiriza naho kandi bica bitegurwa hari ibihumbi 2, 3, 4 bizogenda tuca twinjiza abasubirire suko gusa ucuja muri planification mbega abo turiko turigisha turiko turaha ubumenyi buzoca busubirira bwa mu bumenyi bajya abandi bari bafise urumva bizoca bifasha igihugu kuntu bitagitegekaniza indero n'ubuzi kugira ngo twigishe ibikenewe hanyuma ubumenyi dutanze bube bushika buzofasha mu kazi ni ibintu bifise akamaro kanini kandi ibi turiko turakora ni bimwe bituma na nyene cubahira umukuru w'igihugu nyakubaho umushikiranganje wa mbere yicaye mu biro ntazorinda gusa gutuma bazoba bakurikirana iby'abakozi abinjiye abasohoka abagize ingorane byose bazoba biraba bakoresheje izi mashine nyabwonko ubu abo tuzogenda kuraba ni bamwe barongoye abakozi mu madese hamwe n'ababafashije abadirekiteri b'amashure nibo tugenda dushiriye ca gitabo kirimwo babakozi bose badufotorera kugira tubabaze raba neza babantu mwasansuma mugafata amafoto bakiyandika mubona ari basohotse neza kandi bitwa uko nyene amazina yabo n'imidondoro kugira bakosore bavuga ati jewe ndabona hari abakozi mbuze aba ntabo nabonye abo basanzwe bazobikora twabihanije gose yuko babishiramwo ubwitonzi n'umutima wo gukunda igihugu kuko duhejeje iki gikorwa abantu batazoba babonetse kandi byavuye kugwangara n'ububegito w'ababasansumye bataje kuraba yuko amazina yabo amanimero y'amakonte bahembegwa ko byose vyanditse neza imashini izoca ibashira muri bamwe turiko turondera ko boba bariko bahembwa batari ku kivi kandi bazoba bari ku kivi nico gituma rero nsaba n'ukuri bumve yuko umwe wese abo yasansumye ategerezwa kuza kuraba yuko banditse neza baboneka batazimiriye mu mashini batabandike nabi umwidondoro wabo uvivugwe neza kugira ngo ejo nihafatwa ingingo yo guhagarika imishahara y'abantu batari ku kivi nihajemwo n'abasanzwe bari ku kivi ubuyobozi bw'ishure Source de Savoir riri mu Carama muri commune Ntangwa hano mu gisagara ca Bujumbura burabashimishwa n'umwimbu bwaronse mu kibazo ca leta c'umwaka w'icenda umuyobozi w'iryo shure Karisebiye Jean Pierre akavuga ko ku banyeshure 36 bakoze ico kibazo wa mbere afise amanota 90.25 kwijana nayo wa nyuma yaronse amanota 52 kwijana akavuga ko umwimbu bawukesha ubwira bw'abanyeshure hamwe n'abarezi umwimbu muri rusangi wifashe neza kanatsinda suno mwaka gusa niko byaba imyaka yose umwaka w'icenda nta kibazo tugira ashika abanyeshure twakurikiranye tukabategura ikibazo ca leta rero biraheza bikagenda neza uno mwaka nk'akarorero ku banyeshure 36 twari dufise wa mbere yarashoboye kuronka amanota 90 kwijana wa nyuma nawe akaba afise amanota 52 kwijana umva yuko umwimbu ushimishije muri rusangi hanyuma umwimbo ntiwizana yaba urongozi yaba bigisha turashiramo inguvu hanyuma abana tukabagira encadrement matinal no kuvuga ngo abana bo muri 4e cycle ateza gutonda isaha 12:30 kugira ngo bagire étude matinale iyo rirahize kabafasha gusubiramwo cyane cyane kabakira mu gatondo hanyuma tukagwiza udukorwa tubaha ama test d'entraînement canke tugana ni ma test interscolaire bityo rero umwimbo urahize ukagira neza nizo nyamukuru bituma turonka umwimbo mwiza hano kuri Source de Savoir muri kazozo dutekanya ko twogwiza inguvu tukabana tugira yo encadrement matinale tukagwiza ama test d'evaluation tubaha tukagira ama test interscolaire menshi hanyuma katugashira inguvu no mu kwigisha kuko turifuza ko turonka ikibazo ca mbere nko ku mwaka uheze twari twabaye muri 10 ba mbere turifuza ko rero no kogerageza tukagira inguvu tukaba ba mbere iryo hangiro ufise mu mwaka uheze twashoboye kuronka ikibanza ca mbere muri DCN Ntahangwa muri mairie ya Bujumbura twaciye turonka ikibanza naho nyene ca mbere ku rwego rw'igihugu twaronse ikibanza c'icumi kubumba amatafari gutegura amatuta y'ibiti guca imikobeko n'ibindi nivyo bikorwa bitekanirijwe abanyeshuri bari mu buruhuko mu ntara ya Ngozi bimenyeshwa na buramatari w'iyo ntara Emmanuel Ntacunsanze agasaba abajije intwaro gufasha mu guhimiriza ugwaruka kwitabira ku bwinshi ivyo bikorwa ugwaruka nago arusaba kuvyitabira
kuko hari n'izindi nyigisho zibategekanirijwe. Mu kurindira kandi turavaye cyangwa kandi mu buruhuko bene igihugu twarabihibirije kugira nabo bazi batahirize n'ubwo rwaruka ruze rufashe muri ivyo bikorwa nk'uko umushikiranganji yaduhaye amakete yo kubitumenyesha ni ukuvuga kandi turavaye zizotangura itariki 31 z'ukwindwi hanyuma ize ihere itariki 25 z'ukumunani aho rero abene igihugu twara turiko turabahimiriza cyane cyane ubwo rwaruka ruzobyitaba kugira baze bafashe mu bijanye no gutegura tuta bafashe guca imikobeko hamwe turabona yuko muri iri tegeko ritegura yuko amatora aheze hazoba hariho amazone mashasha twe turasaba yuko abene igihugu bobumba amatafari tukazokwibakira amabiro y'amazone n'imitumba kuko turabona yuko nko mu ntara ya Ngozi hariho amazone 3 mashasha ariko kandi n'imitumba hariho imitumba itararonka inyubako zo bakora imitumba abanyeshuri tukazobasaba kandi yuko bofasha mu gushatura amatafari kugira bazokubaka amashuri cyangwa amavuriro ariko kandi tukababwira yuko bategereza no kudufasha mu guhimirizanya kugira ya miriro nyakanga yama yaduka mu kwindwi n'ukumunani yahagarikwe rero tugaca dusaba yuko naho nyene bocakora ivyo guca ijye miciro mu gifaransa coupe-feu n'ibindi bikorwa byose bijanye no gukingira ibidukikije ariko kandi tugasaba yuko hambavu y'ivyo batabaronka na za nyigisho bijanye no kwigisha akaranga n'imico byanye biranga basukuru ko turabona yuko ibitamazu byabaye byinshi cyane akamu dutera mu bisanzwe tugatera indongozi abari mu ntwaro n'abajejwe umutekano kuko dukora nk'amahasa hanyuma tugaca dusaba yuko mu makomine banyakubawa basantiri bayarongoye yuko boja imbere mu gushira cyane iyo migambi mu ngiro kuko iba yatanzwe na leta mvye leta nkozi nabo bakaba ari bo bayiserukira buryo rwaruka iyo turuteguwe neza ukuvuga ko tuba turiko turategura Burundi bw'ejo kugira umwe wese akore abona ico yoterera ku gihugu ciwe. Inkuru ya nyuma y'ano makuru habene gihugu mu ntara ya Kirundo bahamagarirwa gukingira ibidukikije na cane bitara vya leta mu kwirinda imiriro ya Nyakanga umuyobozi w'ibidukikije uburimi n'ubworozi mu ntara Leonidas Rivuzimana akavuga ko uguturira amashamba vyagiye bigabanuka ugeranije nuko vyari bimeze mu myaka iheze agahamagarira abene gihugu gutegura neza amatuta y'ibiti kugira ngo barushirizeho kubitera ku misozi. Mu Kirundo byaragabanutse ariko ubuheze mwindi nyene narabonye umutumba baturiye bawuzimya numva rero zamaho mugabo wigiraje na kera haragabanuka ikindi naco mbere ahantu henshi y'amashamba ariko haragabanuka ko muraziko batubye yuko hano hose ari amashamba harimwa burya henshi bariko baraharima aho baturiye nyene birashirwa ariko turiko turahimiriza ufashwe arahanwa ariko akantu gatonya baturiye hanini baciye bawuziba bakamonda batera nuko amashamba yose ategeza gukingirwa na cane ibitara bya leta twateye ikindi naco ndabahimiriza nuko ku mutumba wose twaravuganye yuko tuzogira imivyaro ingana n'ibihumbi 12 buri mutumba imbuto barazirose ndabahimirize yuko ayo matuta bayakurikirana neza bakayavomera yazotera ibiti ikindi nuko rero ayo mashamba dufise tuzoyatako zanzira zibuza yuko umuriro uza no twita coupe-feu hama bahimirize na cane abantu bagenda kuhakura ubuki nibo bakunda guturira amashamba abandi nabo bakunda guturira amashamba n'abantu bagira amakara ivyo byose rero turiko turahimiriza yuko atakugirira amakara mu ayo mashamba ya leta. Inshuti bagenzi aha niho amakuru twabateguriye agarukiye tukaba tubakengurukiye mwe mwese mwaduteze yompi tukabifuriza n'umunsi w'Imana mwiza. Bye bye.